Wizera urabona ubwiza bw'Imana ukugira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Imana ibahezagire mwese mwashoboye kubana natwe muri kino gitondo ciza. Ndashaka mumpere mikro Fiston, ndashaka ko dusoma no munsi amajambo shaka tuganira ko teme yacu muri no mwaka ya 2021 ya Life Center, kandi si ya Life Center ni ijambo ry'Imana mu wese yogiye appropriate akarigira igiwe. Haleluya. Ijambo ryacu ry'uyu mwaka riravuga ngo ubwami bw'Imana imbere ya vyose. Haleluya. Ubwami bw'Imana imbere ya vyose, iri niryo jambo ryacu ryo muri no mwaka, kandi nifuza kuhagarara ko mu mwaka uheze twagize intahe nyinshi. Mu minsi yahera y'amasengesho 40 twahoramo mu kwezi kwa 10 twagize intahe nyinshi, kugeza n'uno munsi turaca ronka intahe nyinshi z'ivy'Imana yakoze muri uno mwaka twise umwaka w'ubwiza. Umwaka uheze naho abantu bamwe bavuma umwaka wa 2020, hari abandi babonyemo kugiramo neza kw'Imana. Bisobanura yuko Imana iyo ikugiriye neza irashobora kukwakiriza umuco, n'igihe abandi bose baba bakikujwe n'umwiza wewe ukakirizwa umuco. Yesu ashimwe cyane. Igihe Israeli Egiputa yose bariko bari mu mwijima mwinshi, Imana yarafata mu gisagara carimwe ab'Israeli kacatsa mu muco. Igosheni hakaka umuco, ahandi hose hakirabura ariko ho ntihirabure, ahandi hose hagategwa n'ibikoko ho ntihategwe n'ibikoko, kuko uhoraho arashobora kweparanya abantu biwe, uhoraho arashobora gushira umwumvuri hejuru y'ubuzima bw'abantu biwe. Yesu ashimwe cyane. Umwaka abandi bita mubi ukawita mwiza, kuko Imana yatumye witwa mwiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero iri jambo shaka ko tuganira kuno munsi ni jambo nifuza ko uyu mwaka wa 2021 ricika ijambo rya meditation, ricika ijambo uzokwiyumvira ko kandi rigomba kugira ubuzima bw'iwawe. Kandi nizera ntakekeranya yuko biciye muri iri jambo Imana igiye guhindura ubuzima bw'abantu benshi, kandi Imana igiye kutwitwararika mu buryo bwinshi butandukanye. Haleluya. Mwami Yesu ndagushimira kubw'ijambo ryawe. Watanze ijambo ryawe ngo ritegeke ikintu cyose, warishize hejuru uringanisha nawe. Mana ushinga ko ibintu byose bizovaho ariko ryo ritazovaho. Mana ijambo ryawe wararyubashe, uri agaciro. Mana urariduha kugira ngo riturongore. We ntitwakubonye, benshi ntituranakubona ngo tukwibonera amaso mu yandi, ariko Mana biciye mu ijambo ryawe twarakubonye, tumenye ivyimviro vyawe, tumenye imigambi yawe, tumenye ubukuru bwawe. Ndasenge Mana yo mu ijuru abantu bari muri kino kibanza, Mana ntibiba vyoroshe kuvuga ku munsi nk'uyu. Mana hari ivyimviro bitandukanye, hari impamvu zitandukanye ziri hano hantu, hari urugezo rutandukanye Mana rw'abantu gusobanukirwa canke go kwakira ivyawe. Ndasenze Mana yo mu ijuru muri kino gitondo hano hantu, usengera umuntu wese Mana turi kumwe muri kino gitondo, kugira ngo iri jambo ryawe Mana rigende rishike mu mutima wiwe, ritandukanye umutima n'umusokoro. Mana yo mu ijuru urihishure mu buzima bw'umuntu wese, rihindura ubuzima bwacu, kandi Mana yo mu ijuru natwe turyubahe Mana, riturongore ridutware. Ndasengera Mana yo mu ijuru abantu bose bari muri kino kibanza, ndasavye Mana ngo mu mpande zose uduhe impore, kandi ndasenze Mana yo mu ijuru ngo n'imvura ntisubire kugaruka muri kino kibanza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Matayo 6:33. Matayo 6:33. Uyu niwo murongo mpagaze ko kuri uno munsi muri kino gitondo. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Haleluya. Subiramo. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo mfise ryo gusangira namwe kuri uno mwaka Imana yashize mu mutima wanje riravuga ngo urondere ubwami bw'Imana bwa mbere na mbere. Kenshi uyu murongo iyo turiko turawiga ko canke turiko turawigisha ko abantu turakunda kuwuvuga. Uwo niwo murongo wa mbere
ndakunda gushinga intahe niwo murongo wa mbere nafasheho muri Bibiliya ndawufata mu mutwe ndawumenya kuva nkikizwa muri 92 universe nafashe mu mutwe rero muranda batera inkuru nkababwira umunsi umwe nagiye gusaba visa muri ambassade y'abanyamerika tujaye na madame byari rya mbere tugiye gusaba visa tugomba kuja mu bikorane ama ndahasanga umukonsul arambaza ico nkora ndavuga ko ndi umupasteur vuze ko ndi umupasteur arambwira ngo verse yawe uprefera ukunda ni ndamubwira ngo Matthieu 6:33 arambwira ngo ni yihe nca ndayivuga nca ndamusinyara madamu duhagararanye ndavuga ngo barayiduhaye ko nabona vuma tugize conversation nziza kandi acaragira n'umutwe ahejeje meje kuvuga iyo conversation ati désolé monsieur vous n'êtes pas qualifié pour rentrer aux États-Unis yampaye nkawe rero madamu yagira meni ibiyo nca ndamuterura ndabantu meni ibiyo ngaha reka ariko kame mini yo verse ya mbere nafashe mu mutwe Yesu ashimwe cyane kandi yabaye wanyuma yanyimye visa ntazasubira haleluya cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront accordées canke données par-dessus tout murondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo bwa mbere na mbere ibisigaye byose muzogera gute muzovyongerwa Yesu ashimwe cyane haleluya ariko kandi ndazi ko iyi verse ntikundwa cyane kuko hari ukuntu rimwe na rimwe twabwiwe Imana kutariko ariko nipfuza yuko muri uyu mwaka wa 2021 aho Imana igiye kutwigisha ijambo ryayo aho tugiye kandi kwinjira mu ijambo ryayo kurusha uko twigeze kwinjira mu ijambo kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi ndashaka ngo iri jambo tugiyumvire ko kandi iri jambo uryakire kuko iri jambo kenshi riragoye kandi rigoye kuko turafise ukuntu twabwiwe ubutumwa bwiza n'ingene twabwiwe Imana ndashaka kuvuga ubwa mbere na mbere hari ukuntu twabwiwe Imana kandi twamenye Imana dufise ivyo dushaka kwidukorera ku buryo Imana twarayibonye cyane nk'inyishu y'ubuzima bwacu ariko ku buryo tutigeze tuyibona nk'umwami akeneye kubahwa akeneye gukurikirwa kandi akeneye gusonegwa ku buryo hari imyaka twabayeho dukurikira Imana twiteze ivyo yo dukorera mu mibereho yacu mu buzi bwacu mu iterambere ryacu Imana tukayibonera mu byo ishobora gukora mu kugira ngo ihindure imibereho yacu ariko kandi tukibagira ko Imana ubwa mbere yuko igira ico ikoze n'umwami Yesu ashimwe cyane haleluya Imana yawe n'umwami arakomeye kandi arahambaye Yesu ashimwe cyane rero uyu mwanditsi Matayo yandika kino gice yaravuze ngo murondere iri jambo rivuga ngo rondera uravyumva seek first canke rondera ubwa mbere na mbere canke chercher premièrement iri jambo rivuga kurondera uyu mwaka ndasenga ngo utubere umwaka wo kurondera Imana kurusha uko twigeze kuyirondera haleluya ndiko ndabikubwira ata message nyinshi urumva nibaza ko ari message ya mbere yo muri 2021 wumvise ariko hakiri ngaha muri kino gitondo ndasenze ngo Imana ikore ku mutima wawe guhera uyu munsi ufata icemezo uvuga uti Imana imyaka yose yanje nabayeho ndafise uko nabayeho ntaco bitwaye uko nabayeho ariko muri uno mwaka utanguye mushasha ndahisemwo kurondera Imana twaje ngaho no munsi muri kino gitondo kwiragiza Imana kuragiza Imana uyu mwaka wa 2021 ariko reka ndabahe devoir à domicile yi 2021 abariko baranyumviriza mwese abari hafi abari kure nimuze uyu mwaka turondera Imana siko gabantu b'Imana nimuze uyu mwaka turondera Imana urabizi biratugora kurondera Imana kuko igihe twakizwa benshi twakijijwe dufise ibindi bintu turiko turarondera mu buzima dusanzwe twiruka dufise ivyo turiko turarondera bamwe turarondera ubuzi abandi bakarondera kubaka ingo zabo abandi bakarondera amashuri yabo abandi bakarondera kwimuka bakaja kuba hirya no hino dufise ibintu byinshi tuba turiko turarondera ariko twamara kumva ubutumwa bwiza bukatubwira ngo rondera ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana siko rondera ubwa mbere ubwami bw'Imana
ni ukuvuga ngo imana iduhaye priorite canke yatweretse priorite, yatwereze ikiza imbere, kandi twese tugomba kwiga gutangura kurondera. Sinzi aho ugeza kuba urondera imana, canke mu minsi yahera sinzi ngene wari ufise umwitwarariko n'umutwaro wo kurondera imana, ariko ndabipfurije uno mwaka muze ukubera umwaka wawe ku gatwe kawe wo kuvuga ngo mana uyu mwaka ngiye kukurondera. Sinzi ko mumvira ijambo kurondera. Iyo uri kurarondera ikintu, iri jambo mu nsobanuro yavyo kurondera imana ni nko kurondera ikintu nk'umuntu yoba ariko ararondera urushinge rwaguye ahantu. Murabona urushinge ni rutoya, urushinge ruragoye kubona, urutaye urugurura amaso cane ukanamanuka cane. Rero iri jambo rikoreshwa rivuga ngo rondera, ni ukurondera ushizemo inguvu nyinshi, ukanuye cane, ubaye maso cane, kubera ico uri kurarondera kitoroshe kubona. Kubera ico uri kurarondera hari ibintu vyinshi byo gutuma utakibona biri muri environnement, biri aho hanze, bigize aho wagitaye, ukugurura amaso cane. Niryo jambo rikoreshwa mu kurondera ubwami bw'Imana. Aha hari amaprojecteur ntivyonanira kurondera ikintu, ariko uyu mwanditsi mu kuvuga ngo murondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana, yakoresheje iri jambo ryo kurondera ikintu kigoye gutora, agomba gusobanura ingene ubuzima tubayeho bigoye cane yuko dutora imana, ko tubona imana, kuko hariho ibintu byinshi bidusamaza kandi bikwega amaso yacu, kandi bitwatiha, bidukwega muri environnement. Iri jambo ryandikiwe abantu bari mu gihe cyo kutarondera imana, bavuga ngo murondere rondera, shaka, rondera mu bwitonzi bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kubabwira uno munsi muri kino gitondo, kurondera imana si ikintu coroshe ku bantu benshi. Kuko mu gihe wibaza ko ugomba kurondera imana no gufata umwanya wawe ngo urondere imana, urondere kumenya ico ijambo ry'Imana rivuga kuri yo, urondere kumenya ico ijambo ry'Imana rivuga kuri wewe, ico gihe ama opportunité y'ivyo ukora abagusamaza, abaguha amaprograme, abaguhamagarira. Hari abantu uyu mwaka bamaze gupanga ibintu vyinshi bagomba kukwemplikamwo, bagomba kuguhamagaramwo. Hari imigambi myinshi, hari ibintu vyinshi bitamara ibibi imisi yose, ariko bikwega ivyimviro vyacu, bigatwega n'umutima wacu, ku buryo kurondera imana kiba ari ikintu kitoroshe, ibimeze nk'itaboneka. Kandi mwibuke yuko imana kugira ngo tuyibone hagomba kubaho ikintu citwa guhishurirwa. Uyu munsi kuri bamwe hariho abantu yari bonane ya mbere bakesheje, mwahora mugira amabonane muri mu kindi kibanza, ariko sigisanzwe kuburi ngaho no munsi muri kino gitondo, kuko icaguteye kuburi ngaho no munsi muri kino gitondo ukaza muri aya makesha, birashoboka yuko ari imana iriko iremenyekanisha umutima wawe, birashoboka ko inyota yawe ku mana yagiye yiyongera, ku buryo uyu munsi wumvise ko atakindi kibanza ukwiye kubamwo atari kuba mu nzu y'Imana. Nico gituma uyu munsi uri ngaha byumvikana ngo hariho ukurondera, hariho inyota y'Imana iriko iravuka mu buzima bwawe, hariho inyota y'Imana iriko iraza mu buzima bwawe. Ndasenga ngo iyo nyota Imana yikomeze, ndasenga ngo iyo nyota Imana yifortifie, yirenforce, ndasenga ngo iyo nyota irushirize kwiyongera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo murondere ubwa mbere na mbere. Kurondera imana ubwa mbere na mbere, ndagomba kubabwira ngo biragoye, kuko ndafise ivyo ndiko ndarondera, urafise ivyo usanzwe uri kurarondera. Bamwe uyu mwaka uheze wari kurarondera promotion mu kazi, wari kurakora ibishoboka byose. Abandi mu mwaka tuvuyemwo mwariko muratangura business zanyu, abandi mu mwaka tuvuyemwo mwariko murakomeza ibikorwa byanyu, abandi mu mwaka muvuyemwo mwariko nukuvuga ngo ubuzima ngo twama dufise ibintu turondera. Bamwe bariko barondera abagenzi bashasha, abandi umaze umwaka uri kurarondera kumenyana nanaka, abandi umaze igihe uri kurarondera kugira ikiniki, abandi umaze igihe umwaka wose uri kurarondera kubaka inzu yawe. Twama dufise ibintu turiko turarondera gushikako. Muri ico gihe dufise vyinshi ubuzima butwereka dukeneye tugomba gushikako, ijambo ry'Imana rigaca riza ngo murondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana. Hariho bamwe umwaka uheze uri kurondera umufiyanse, 2020 uramurondera, peut-être waranamutoye, ariko kandi naho wamutoye, iyo ufise ico uri kurarondera
birashoboka yuko urugezo rwawe rwo kurondera Imana rushobora kuba rutoya kuko urafise ikindi kiri prioritaire imbere y'amaso yawe. Ni bande bariko baranyumva uno munsi muri kino gitondo? Rero Imana yavuze ngo murondere Imana ubwa mbere na mbere. Mana, ndakurondera ubwa mbere na mbere ndiko ndarondera fiance. Kameme wowe urahari ndagufise jewe. Mana, ndakurondera ubwa mbere na mbere ndiko ndarondera promotion. Uravyumva? Uravyumva? Ndakurondera ubwa mbere na mbere ndiko ndarondera iki? Ndiko ndarondera igiceri, ndiko ndarondera ibiya, ndiko ndarondera ibinibi. Biragoye kumva ingene worondera Imana ubwa mbere na mbere usanzwe ufise ibindi bintu uri kurarondera. Ni bande bafise ibyo bariko bararondera? Ha? Nta numwe asiga? Yesu ashimwe cyane. Ni bande bafise ibyo bashaka gushika ko muri 2020 bashaka ko bishoboka bagomba kwita ko kugira ngo bishobore babishike ko babigure bavyinjiremo ni bangahe? Mwese? Mwese? Nta numwe atadugije ukuboko. Ariko rero ca wimvira rero Imana iraje gusanza uri kurarondera ikubwiye ngo ndondera ubwa mbere. Sisiko muko murumvira ijambo uburemere bwayo. Undondere ubwa mbere na mbere. Ntibisobanura ko Imana iri contre y'ivyo uri kurarondera. Ntibisobanura ko Imana iri kiragwanya ivyo wari usanzwe uri kurarondera. Oya. Ahubwo Imana mu bwenge bwayo iguhanuye ngo ndondera ubwa mbere na mbere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka usubire muri ijambo uvuga ati ndondera imbere ya byose. Nukuvuga ngo Imana irashaka kuzana umutima wanje aho numva ko ndayishaka imbere y'ikindi kintu cyose nshaka. Niyo priorite yanje, niyo désir yanje, niyo volonté yanje, nico cifuzo canje. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi majambo, iyo nshaka gutera imbere, hari ikinyoma caje tukibaza yuko umenga Imana iyo tuyirondeye iri contre iterambere ryacu. Ariko no musi ndaje kubabwira muri kino gitondo ngo Imana iratwipfuriza neza, Imana irakwipfuriza neza, Imana iranyipfuriza neza, Imana iranyipfuriza gutera imbere kurusha uko je ndavyifuza. Uretse yuko je ndavyifuza sinda nabishobore, ariko yo irabinyipfuriza kandi kanabishoboza. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana si mu contre succès, ariko Imana iduhamagarira guhiha agaciro imbere y'ikintu cyose. Mwari mubizi, ndashaka uno munsi muri kino gitondo kuba presenta gato ingene Imana imeze. Imana yarabwiye Mose ngo Mose bwira Israeli ko umwana wabo wa mbere bazovyara azocika uwanje. Abana ba mbere bavuka muri Israeli, abana b'imfura, imfura zari iz'Imana. Imana ikazi kavuga ngo imfura zibaye izanje. Nico gituma igihe Ana yari karasenga ngo Imana imuha umwana, akayibwira ngo Mana niwa mu mwana nzomuguha. Nuko Ana yarazi yuko Imana abana b'imfura arabayo. Ariko mwimvire Ana amaze imyaka atavyara, Imana ikamusaba umwana w'imfura umwe aronse, ariko Ana aravuga ati Mana ndazi ingene umeze, niwa mu mwana w'umuhungu nzomuguha. Ariko kubera ko Imana isaba ivya mbere, mbega bibaza yuko ari uko Imana iri egoiste yikunda canke itwanka? No. Imana igihe cyose yasaba Israeli ngo akabwira ngo Mose ngo umwana wa mbere azoba uwanje. Akongera akavuga ngo no mu busho bwanyu, no mu mirima yanyu, mu ndimiro zanyu, nimwimbura ivyimburwa vyanyu vya mbere bizocika ivyanje. Impene zanyu, inka zanyu nizavyara imyagazi yavyo ya mbere izocika iyanje. Kubera iki gihe cyose Imana ishaka ivya mbere, kubera ko Imana igihe cyose ishaka ko tuyiha ivya mbere, kubera ko igihe cyose Imana yiyumvira ko igomba guhabwa ivya mbere, kubera ko Imana yabwira Israeli ngo ivya mbere bibi vyanje. Si uko Imana yikunda, ariko nuko Imana yagomba kuba sûr yuko imitima yabo baguma batahura yuko ico bashika ko cose, ico baronka cose, ico bafise cose, umugisha bafise wose wo mu ndimiro no mu butunzi bwayo, Imana yashaka yuko baba conscient mu kuyibiha, yuko baba conscient yuko umugisha wose bafise bakura ku Mana. Imana yashaka kudufasha kugira ngo ntidusenge umugisha yaduhaye. Kuko biroroshe uko Imana iguha ikintu kigacika Imana yawe. Biroroshe ko Imana iguha abana bagacika Imana yawe. Biroroshe ko Imana iguha amafaranga agacika Imana yawe. Biroroshe ko Imana iguha icubahiro, ico cubahiro kigacika Imana yawe.
dufise imana nyinshi, dufise utumana twinshi twiremeye tugendana tuba mu buzima bwacu, kandi utwo tumana twinshi turi mu buzima bwacu tumwe turi mu mapromotion n'umugisha imana yaduhaye. Igihe imana yakugirira neza ntiyari ishaka kusenga ikindi kintu na kimwe, ariko igihe imana yakugirira neza yagomba ngo bikwegereze hafi yayo, umenye ko ariyo soko y'umugisha, hamuyome ko witege ko izokugirira neza birushirije uko yakugiriye neza ubwa mbere. Ariko ni murabe ingene ubuzima bwacu rimwe buba, ugasanga rimwe na rimwe uno munsi abantu b'abakristo bacitse abantu dusenga tukarondera imana kuko tubona ko dufise ikibazo. Ndasenga muri 2021 uzorondera imana atari kubera ufise amaprobleme. Mwanyumvise abantu b'Imana, utangure kwiga kurondera imana apana kufise probleme, utangure kwiga kurondera imana kuko ari imana yawe, kuko ikwiriye guhabwa affection na attention yawe yose, kandi kuko bikwiriye yuko turondera ubwami bw'Imana avant toute chose. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Rero uyu mwaka ndashaka turondera imana. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, imana ntiyigeze itumara amaza, iramerita ko tuyirondera. Sibyo abantu b'Imana? Ndashaka kwinginga umuntu wese ari muri kino kibanza ugirire confiance imana, wige kuyirondera. Naho wowe utazi ibyo ndiko ndavuga, uvuge uti imana uyu munsi ndagomba gufata icemezo cyo kukurondera kurusha uko ndondera ikindi kintu cyose, hama ndabe yuko ibyo wavuze, haleluya, yaravuze ibikurikira. Sishaka kuja ku byo yavuze bikurikira ntitwamurondera, ariko shaka guhagarara ku kintu kimwe gusa, dukwiye kumurondera kuko ni umwami. Sakabebe ni umwami akomeye, atajisho rimubona, haleluya, atamuntu amubona ngo aguma ahagaze, atamuntu amubona ngo aguma ari kwa kundi. Ni umwami aryoshe, ni umwami ari special, ni umwami ashobora kukwitwararika neza, ni umwami ashobora kuguha ubuzima buryoshe, ni umwami ashobora kukuruhura, ni umwami ashobora kugukorera ibikomeye, ni umwami ashobora guhindura ubuzima bwawe, ni umwami ashobora kuguhindura ugatangara, ni umwami ashobora kuryosha ubuzima bwawe ugatangara, ni umwami amerita ko tumurondera. Umve ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo nta kintu na kimwe uri kurarondera ca grave kurusha Imana. Ndababwira ikintu gituma mu buzima tuba abantu bapfa bari desi. Ndakubwira ikintu gituma nawe utanapfuye uri desi uno munsi. Nimba hari umuntu ari ngaha ari desi, hariho abantu bari ngaha bumva bahemukiwe kuko hariho imigenderanire wagiyemo, hariho ibintu wagiyemo witeze ko ubuzima bwawe bugiye kuba bwiza kandi ko buzoba ubwa grave cyane kubera ubigiyemo. Ariko ico kintu umaze kukijamo, nimba ari imigenderanire, nimba ari igikorwa umaze kubijamo, uyu munsi urababajwe no kubona yuko bitaguhaye ico wari witeze ko biguha. Kuko kenshi tugira icizere, tukreya ama attente ku bintu bidashobora kutumara inyota. Kenshi dukunda gushira effort zacu ku bintu bidashobora kutuzanira satisfaction. Reka ndabibabwire, hari n'umuntu agira mariage azi yuko umugabo wiwe ari wazomutuma yumva ari mu ijuru, wagera mu rugo ugasanga nturi mu ijuru, uravyumva nturi no hafi y'ijuru, ukumva urabaye desi kuko mariage yawe wari uzi ko ari izokumara agahinda kose k'ubuzima. Ariko ndaje kubabwira muri kino gitondo ngo umuntu wenyine dushobora kurondera tumaze kumuronka ntitumaramare kandi ntidukorwe n'isoni kandi ntitube desi, uwo muntu yitwa Yesu wenyene. Yesu ashimwe cyane. Iyo wowe ndamurondeye nkamuronka ntibishoboka komba desi. Ni giki uri kurarondera kimbarira? Amafaranga. Hari abantu barondeye amafaranga bahejeje kuyaronka abateranya n'abagenzi. Hari abantu barondeye amafaranga bamaze kuyaronka asambura imiryango yabo. Ikintu cyose uri kurarondera, ikintu cyose uri kurarondera urashobora kugishikako, ariko ntikigukorere ico wari witeze ko kigukorera, ugasanga warihenze, ariko ugasanga wihenze wamaze kudepansa energy nyinshi mu kukirondera. Bandugu bapendwa, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Mu vyo ndondera vyose ngomba kumenya yuko urugezo rwanje rwo kubirondera ari rutoya ugereranije n'urugezo ndonderamwo Imana yanje. Shira umutima wawe, shira ingufu zawe n'ivyimviro vyawe kurondera Imana yawe n'umutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Ico nico kizogutuma igisigaye cyose. Hariho abantu bari mu gusara kubera batararongorwa.
abaseribateri Yesu ashimwe. Kandi sindiko ndabahema abaseribateri Yesu ashimwe. Ndiko ndabivugisha n'umutima wanje ndavyemera gose Yesu ashimwe. Hariho abantu bagwaye mariage ariko ngana kwikwiye ntukagware mariage, ntukagware mariage. Nukumva upfuye, nukumve ko 2020 heze nabi kubera utari ita. Bantu b'Imana, nta kintu na kimwe mu buzima ukaniye cyane, ushuhiye cyane, ni wakirongo uzoca uvuga ngo wow! Oya, washaka ngo wow! Bivana. Ibintu byose birasanzwe, 60 ibintu byose birasanzwe. Mumbwire reve muti byose birasanzwe frère. Ariko ndakubwira ikintu, iyo ukironse utazopfa wumvise ko gisanzwe. Yesu nta narimwe asanzwe. Oya, maze 28 nkijijwe, maze imyaka 28 nkijijwe, ntaraheza kuntangaza, sindaheza kumumenya, sindamurambigwa, sindumva ngo ndamumenyereye, sindamumetriza. Oya, nibishoboka. Imana yacu nishobora kuyishira mu mufuko, ariko imfunguruzo z'imodoka urashobora kuzishira mu mufuko, n'imodoka urashobora kuyinjiza muri garage wari uyikaniye, ugasigara uyibona muri garage gaciki isanzwe, ariko nta nemwe Yesu azoza muri garage yawe, nta nemwe azoza mu mufuko wawe. Azokwama ari Imana idasanzwe, azokwama ari Imana ihambaye, azokwama ari Imana ikwimpressiona. Igitondo cyose adutangazisha ubuntu bwiwe, umugoroba wose tukagorobeza atwereka ibitangaza no kugira neza kwiwe, atwereka uruhande rumwe rwiwe, akatwereka urundi ruhande rwiwe. Hava ngo sinarinda kuzi, uri mushasha. Ku munsi aradutangaza, ku munsi vyiwe nibiturambira. Narinda mushuye muri 1992, ndacamushuhiye muri 2021, nibirahera nibihera. Kubera iki? Kuko ntamenyerwa. Ariko ndibuka umwaka nasengera ordinateur yanje ya mbere, maze kuyironka, uravyumva, nkarota ko yaraye muri salon, nkarota ko yaraye muri salon. Naca mvyuka niruka, ndayuguruye, narumva ko ari ibindi bintu. Nkaca ndanayuguruye ndi mu bantu, nkumva ko ndi undi muntu. Vuga uti ordinateur. Mbariro mu wundi muntu, nikiye kintu woronka n'igiciki gisanzwe mu minsi mike. Musi wa mbere waronka imodoka yawe, kumva ko usohotse ari ibintu vya hatari waronse. Ubu nimucibuka nuko mufise imodoka. Mwari mubize abantu b'Imana. None nikiye kintu kimerita ko tukirondera, tukagihereza ku mutima. Nimba ivyo turonka byose twarabirondeye bicika ibisanzwe. Warondeye inzu ya mbere, ubuteye ku ya 4, ntucibuka ko ni ya mbere wayironse. No muri louange na adoration yawe ntugishimba Imana ko waronse inzu, ubwatege ivyo Imana yarabikoze ariko ari ibindi tarakora. Kubera iki? Kuko umwana w'umuntu yamabone ico adafise akarambirwa n'ico afise, akipfuza ico adafise. Twama turiko turarondera ivyo twahahamiye tubironse bicika ibisanzwe, ivyo tutararonka tubona ari vya hatari, iyo tubironse bigacika ibisanzwe. Ariko umuntu yama ari mushasha, umuntu yama dutangaza, umuntu yama yoshe. Iyo ndamuronse igihe cose, iyo ndamuvugishije igihe cose, iyo ndamwegereye igihe cose, uwo ni Yesu. Sinshobora kumva yuko gukizwa ari ikintu gishaje. Ngabaniriza iyo hoto please. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 1 Samuel chapitre 13. Samuel wa mbere cece 13 ku murongo wa 12. Samuel wa mbere cece 13 ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14. Samuel wa mbere cece 13 ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14. Nuko caniyumvira nti Abafilisitiya bahava bamanuka ubunyene igirugari bantere, kandi nanje ntaringinga uhoraho ngo ampangaze, niko gupfa guhangara nosikimazi. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wakoze icubupfu. Iyo wumvira icagezwe, uhoraho Imana yawe yakugeze, uhoraho nawe yokomeje ubwami bwawe ibihe byose mu Bisirayeli. Ariko noneho ubwami bwawe nibuzohangama, uhoraho aramaze kwironderera umuntu ameze nk'uko umutima wiwe ugomba, kandi niwe uhoraho yashinze ngo azabe sega w'abantu biwe, kuko utumviye ico uhoraho yakugeze.
Haleluya. Uyu mugabo Sawuli Imana yamuhaye ubwami, Imana imutera iteka imugirira neza, Imana iramukuza imuha icubahiro. Ariko ico nshaka kuvuga uno munsi bantu muri ngaha n'abakijijwe muri hano hantu, hari igihe mu buzima Imana itugirira neza ariko tukibagira ko Imana yatugiriye neza. Hamugasanga uko iminsi igenda tujana n'Imana, tukagenda buhoro buhoro dukengera Imana, tudaha agaciro Imana. Muri kino gitondo ndaje gusubira kubwira umuntu wese ari hano hantu yakijijwe, iyi message ndiko ndavuga si message iri compliqué kumva canke ya hatari, ndiko ndavuga imwe mu message ya mbere yoroshe kumva kandi yumvikana, aho ngomba guhamagarira umutima w'umuntu wese ari hano hantu kwibaza ku kintu kijanye n'agaciro Imana ifise mu buzima bwiwe. Kuko ntushobora kubandanya urondera umuntu utari kurabona agaciro kiwe. Ndagomba kubabwira yuko Imana ntidushobora kuyiharara nk'uko duharara impuzu, Imana ntidushobora kuyiharara nk'uko duharara imodoka, Imana ntidushobora kuyiharara nk'uko duharara abantu, kuko Imana si umuntu kandi irarengeye umuntu, kandi Imana irarengeye ibyo bintu byose. Siko abantu b'Imana. Uyu mugabo Sawuli Imana yamuhaye umugisha, Imana imuha ubwami, Imana iramukomeza, abo umwami yagenda anesha. Ariko hagera igihe atangura kunegrija no kudakonsidera Imana. Uyu munsi umuvugishwa aza kumuraba aramubwira ngo ivyo wakoze nibiki, kuko yari yihaye gukora ibintu azi ko Imana idakunda, kuko buhoro buhoro mu mutima wiwe yari yagiye negrija Imana. Warubize hari igihe tugendana n'Imana imyaka myinshi ariko buhoro buhoro negligence ikagenda ifata, tukagenda ducika abantu bafata minenegwe. Ubiravye mu mwaka uheze urashobora kwisanga Imana wagiye wifata minenegwe ukayimenyera gushika naho n'ibintu wahora utinya utakibitinya. Sawuli yarageze ahantu atangura kudevelopa umutima wo gusuzestima canke gukengera conseil y'Imana. Mu gihe yari agikunda Imana ayumvira, Imana igendana nawe mu buryo budasanzwe, ariko atangura kuyikengera gushika naho uyu muvugishwa aje kumubwira ati Sawuli kugize ivyo ingoma yawe ntikigiye kubandanya. Warubizi iyo turi abantu twevoluwa mu gakiza canke iyo mu buzima bwawe ugenda ukengera icimviro c'Imana kandi ukizi ukadevelopa habitude canke ukaba muri kompanyi y'abantu batitwararika kandi batumvira Imana kandi uzi ivyo Imana igushakako, buhoro buhoro bigenda bigabanya inkomezi zawe, bikagabanya influence yawe, bikagabanya inkomezi zawe, bikagabanya ikiganza ciza cawe, bikagabanya intsinzi yawe. Atari uko Imana itari prêt kuguha intsinzi, ariko ari kubera mu buzima bwawe wagiye ukengera icimviro c'Imana. Uyu mugabo yaragize icubahiro gushika naho icubahiro ciwe kimutera kumva yuko n'Imana yoyirengana, aho umugisha ugaruka ukadetruiza ubuzima bw'umuntu. Imana yanshizemo iri jambo kuri uyu mwaka dutanguye wa 2021 kwibutsa abantu no guhamagarira umuntu wese ari hano hantu kukubwira ngo ico kintu cyose cyo kiragutuma mu gakiza ka utangura kunegrija Imana, utanguye kurenga kw'ivy'Imana, ivyuzi ukabirenga ko ubishaka. Ngana kubwire ngo ivyo vyagiye bigabanya uburyohe bwawe n'inkomezi zawe, ariko ntugishobora kubandanya ubuzima bwo gukengera conseil n'icimviro c'Imana, kuko ivyo biragabanya amavuta n'ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Atari uko Imana atari nziza, ariko iri jambo twasomye rivuga ngo rondera ubwami bw'Imana no kugororoka. Ukurondera Imana no kugororoka, kugororoka ni ikintu turondera, ndi ara recherche y'ukugororoka. Kugororoka ni iki? Ni igihe cose ngerageza gukora ico Imana iri kirambarira, igihe cose ngerageza gutambukira mu kuri Imana iri kiranyigisha, ivyo bavyita kugororoka. Umuntu wese ariko arashira ingufu z'ubuzima bwiwe kumvira Imana, ivyo bavyita kugororoka. Kugororoka ntibivuga ngo nta kosa ufise, ariko kugororoka bivuga ngo ibirenge vyawe babitumbereje mu nzira zo kumvira Imana muri vyose. Hari igihe iki kintu ugitakaza, hari iki kintu tukibura mu buzima bwacu. Ariko ndashaka kurangiriza mu gitabo c'Abaheburayo ndababwira igituma dukwiye kugarukana imitima yacu mu guha agaciro Imana kurusha uko vyigeze kuba. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni bande bazi yuko kubaho mu buzima tutumvira Imana bidutwara inkomezi, biratwambura inkomezi, biradutwara uburyohe, biratwambura efficacité. Nimba ushaka inkomezi, nimba ushaka kugira gute, ugomba guha agaciro ikintu citwa kumurondera. Abaheburayo igice ca 12
ku murongo wa 26 ku murongo wa 26 kwanza. Hébreux chapitre 12 verset 26. ijwi ryayo ryanyiganyije isi ico gihe, ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha si isi gusa ariko n'ijuru naryo. Hasigaye rimwe nkatigitisha si isi gusa ariko n'ijuru ngiye kuritigitisha. Imana yaravuze ngo igihe kirageze aho ngiye kunyiganyiza ibintu byose. Iyo tremblement de terre ije mu isi, iyo kinyamugigima kije n'amazu akomeye, hari igihe aba perturbe muri fondation zayo. Ugiye mu bihugu bifise vya munyamugigima muri Aziya, usanga n'inyubako zabo ziba zifise ukuntu bazubaka nk'abantu bubatse ahantu hari ubutaka buhora buhura na kinyamugigima, kuko hari uburyo buri special bwo kubaka, kuko kinyamugigima kiranyiganyiza ibintu. Imana yaravuze ngo hasigaye rimwe si isi gusa ariko n'ijuru ngiye kurinyiganyiza. Turi mu gihe tudashobora gukekeranya yuko isi iriko iranyiganyizwa. Isi ukuntu imeze Imana iriko irayinyiganyiza, ariko iri jambo riravuga rikongera kavuga ngo si isi gusa ariko hasigaye rindi rimwe gusa n'ijuru ngiye kurinyiganyiza. Ico nico kintu Imana yavuze. Ngira ababwirega abantu b'Imana, ikintu kitazotudeseva mu buzima n'igihe dutahura yuko Imana yacu irakomeye, iganza ibihe, itegeka ikintu cyose, iramerita ko tuyirondera kandi ko tuyiha affection na attention. Irakeneye yuko twiyumvira ubwami bw'Imana. Uyu mwaka wa 2020 sinje kubabwira ivyo muzoronka. Uyu mwaka wa 2020 sinje kubabwira ngo pokea iki na iki, kuko navyo birashoboka. Ariko uyu mwaka wa 2020 nje kubabarira ngo harageze ko mutahura yuko si isi gusa ariko n'ijuru rigiye kunyiganyizwa. Harageze yuko abantu bumva ico muhema vuga, aho abantu bugurutse kandi batahura, bamenya yuko isi iriko iraherana n'ivyayo vyose. Ibihe biriko birahinduka, ariko tuzoba turabahigwe igihe twahaye agaciro kurondera Imana, kurondera Imana, kurondera Imana. Abatazokorwa n'isoni, abatazomaramara n'abantu bize guha agaciro Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ndababwiye iyi myaka turiho, abantu ba kera bozuka botangara imyaka turimo. Mushobora kuba mutariko murabibona kuko Satani arasuka ico twita uruhuni, aveuglement ku bantu, ariko iyi myaka turimo isi iriko irahinduka cyane. Sinje kubatera ubwoba ko muravyibonera, ariko turi mu gihe kibi cyane. Turi mu gihe ikintu cyose wokwegamirako kiriko kiranyiganyizwa. Turi mu gihe ikintu cyose woha agaciro kiriko kiranyiganyizwa. Turi mu gihe ikintu cyose wokwibaza ngo ni cahatari kiriko kiranyiganyizwa. Turi mu gihe umuntu wese yibaza ngo ntakogwa ko twese turiko turanyiganyizwa. Ndabipfurije muri 2021 kugira ngo nimuzobe mu gitigiri c'abantu bazomaramara canke bazokumva mu mutima barahushije canke barashize energy n'inguvu zabo mu kintu kitarico. Ndabasengera muri 2021 ubabera umwaka wo kuvuga ngo Mana, mu vyo ndiko ndarondera vyose, haba iterambere ryanje, haba gukura kwanje, ico cose Mana singomba kugusiga inyuma. Ndagomba yuko kuri top list y'ivyo ndiko ndarondera wowe uzi ubwa mbere, ibikurikira bikaza munsi ya liste, kuko wowe ntuzombuza kubishikako. Ariko nshobora vyo kubishikako wowe nta gushitseko, ibintu byose bigakubitwa hasi, kuko agiye kunyiganyiza ikintu chose. Verset 27. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe, iri jambo hasigaye rimwe ryerekana gukugwaho kw'ibinyiganyizwa, kwerekana ko Imana igiye gukugwaho ibinyiganyizwa vyose, kuko ari vyaremwe, kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa, kugira ngo ibidashobora kunyiganyizwa bigumeho. aba ari byo bigumaho. Mwavyumvise gashengero ry'Imana? Iri jambo risobanura ngo Imana igiye gukuraho ibishobora kunyiganyizwa vyose, kugira ngo ibishobora kunyiganyizwa kuko ari vyaremwe, haleluya, bigire gute? Bikugweho kugira ngo Imana ishinge ibitanyiganyizwa. Yesu ashimwe cyane. Muraza abantu mu gihe kiri imbere batazoba desu, abaribo n'abantu bazosanga ivyizigiro vyabo babishize muri Kristo Yesu. Igihe ibindi byose bizoba ariko biranyiganyizwa, wewe wirabuka ngo Mana ndagushimira yuko wampaye ubwenge bwo kukurondera, haleluya. Ugasanga igihe abandi bari mu kiriyo no mu gahinda, wewe mu mutima wawe uraremye, kuko wahagaze muri ubu buvugishwa buvuga ngo hasigaye igihe gito, haleluya. Ibinyiganyizwa byose akabikuraho kugira ngo ibishobora kunyiganyizwa byose bikugweho, kugira ngo Imana ishinge ibidashobora kunyiganyizwa. Yesu ashimwe cyane. Aha, verset 20 ikurikira rero ariyo yanyu. Nico gituma rero kuko twakira ubwami
kuko twakiriye ubwami budashobora kunyiganyizwa budashobora kunyiganyizwa dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye tuyubaha tuyitinya. Bantu bibona ngo tuyitinya, vuga uti tuyitinya. Urazi kimwe mu bimenyetso byo gukura hariho gutinya, sishakoresha ijambo, hariho gutinya Imana bisobanura kubaha Imana, tuyubaha. Iki ni ikimenyetso cyo gukura. Yavuze gute kuri uyu murongo wa nyuma? Bavuga ngo uravyumva, nico gituma kuko twakiriye ubwami budashobora kunyiganyizwa. Stop. Kuko twakiriye ubwami budashobora kunyiganyizwa. Uno munsi muri kino gitondo ndagomba gutera intege umuntu wese ari hano hantu yibaza ko afise ingorane, yibaza ko agowe, yibaza ko afise ubuzima bubi, yibaza ko abantu batamubona, yibaza ko abantu batamukunda, yibaza yuko atagaciro afise, yibaza yuko ari uw'inyuma cyane. Ariko nimba warakiriye ubu bwami butanyiganyizwa, ndashaka kukubwira ngo ibyo byose ni ibinyoma. Fata gome ubifute, uri special, uri udasanzwe, kuko ico wakiriye ntikinyiganyizwa. Yesu ashimwe cyane. Abafise ibindi bubakiye ko bagiye kunyiganyizwa, ariko abubakiye kuri ubu bwami butanyiganyizwa, abizeye uyu mwami atanyiganyizwa, abo nibo bonyene bazosigara bahagaze, bashobora guhimbaza Imana, bashobora gutwenga, batishwe n'akabonge, atari uko bakozwe mu vyuma, atari uko bari blende, ariko ari uko juste ikintu kimwe, ubuzima bwabo babuhaye umwami atanyiganyizwa. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibinyiganyizwa byose bigiye kuba remplace n'ibitanyiganyizwa. Ibitanyiganyizwa ninde? Ni kimwe gusa, ni Yesu. Mu yandi majambo, valeur canke ivy'agaciro byose Imana igiye gushira ahantu isi iyereka yuko, kandi rikirashira n'ahantu isi, iyo uri kuraraba isi nge nihomvye muri iyi covid, Imana rikirerekana ko ibintu byose biranyiganyizwa. Uri kuraraba kompanyi kuri bourse zari ziri hejuru ziteye ubwoba, uravyumva abantu bose baplasamwe amahera. Uyu munsi abantu batazi bikurikira ingene bizoba bimeze, Imana ikiratwereka yuko ibintu byose biranyiganyizwa, ariko ikintu kitanyiganyizwa ni Imana. Umuntu atari muri depression uyu munsi ni umuntu yizigiye Yesu Kristo akamwomako, niwe atagira sare, niwe atagira yiyahure. Kubera iki? Kuko ico yizeye ntikinyeganyizwa. Ariko umuntu wese yashize ivyizigiro vyo mu kintu kinyiganyizwa, ijambo ry'Imana rivuga ngo byose biriko biraba remplacer kugira ngo ikitanyiganyizwa cyo nyine abace gisigarako. Ngo nuko rero natwe twizigiye iyo Mana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gira umuco ati nimba waramwizigiye uri umuhigwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndangiza rero nico gituma vrema uyu mwaka wa 2020 nshaka kurondera Yesu. Iyi 2020 ndashaka kuba Yesu, dusubire tuba abagenzi uko twara turabagenzi, ndashaka tubandanye, ndashaka kumukunda, ndashaka kumukurikira, ndashaka kumumenya, ndashaka nyigisha ibindi bishasha, ndashaka afata undi mwanya mwinshi mu buzima bwanje, ndashaka kumukonsulta mu madecision, ndashaka kumurondera nk'umuntu yatakaje imfunguruzo z'imodoka, ndashaka kumurondera nk'umuntu yatakaje igikwashu gifashe imvutano ziwe, ndashaka kumurondera, ndashaka tumurondere, ndashaka namwe kubabona nk'abantu batakaje igikwashu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ni bande bumva bari ready kumurondera. Yesu ashimwe cyane. Apana vya bindi vy'ama programme y'ama eglise, apana vya bindi abandi bose bagize bahari batahari, nimuze tumurondere. Reka ndabagirega abantu b'Imana, nta na kimwe duhomba mu kurondera Imana. Rien, hakintu kimuhomba. Ico uhomba ni kitafise ico kikumariye. Ahubwo uri kurondera Imana inakongera n'ubwenge kukurondera ivyo wari kurarondera.
mbega mwari mubizi imana niyo ubwenge n'umudandaji niyo ihana revelation aba createur niyo izana ivyimviro bishasha niyo ikwinspirika kugira ngo ugende ushire iduka rya wana atanumwe ari igihe tubaye Bujumbura abantu bose bigana ivyo abandi bakoze wowe ukabaho utigana ukora ibintu biri originale version ivuye mu ijuru influence ivuye mu ijuru haleluya inspiration ivuye mu ijuru bakavuga ngo yo uzohomba he ngo ugiye gukorera hariya ngo nta numwe ariyo kavuga ati arrête hari imana yambariye Yesu ashimwe cyane ukajayo ejo abandi bakazoza bagukurikira Yesu ashimwe cyane kubera utari umurizo uri umutwe Yesu ashimwe cyane kubera uwo wizigiye avuga kandi ari inshuti ziza kandi ari umugenzi mwiza kandi imana yacu ni umustrateje mwiza azi kugwana intambara zose agwanira mu kirere akagwanira mu mazi akagwanira ikuzimu azokugwanira intambara zose ariko ndagutumiye ngo uyu mwaka ukubera umwaka wo kumurondera abantu b'Imana bavuge ngo amen abantu b'Imana bavuge ngo amen abantu b'Imana bavuge ngo amina Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe Imana ishimwe cyane ba mama ba papa Bwana asifiwe sana abagabo n'abagore mwubatse Yesu ashimwe cyane hari komba nyinshi mu ngo kuko mutarondeye Imana bikwiye Yesu ashimwe cyane mupfa amahera mugapfigere batetse mugapfigere bakaranze hari ama probleme menshi haleluya reka nabwire abantu Imana ushaka kwirukana isazi ku makara ushaka kwirukana isazi kuri kwizindiyeri watsa umuriro wabyumvise ushaka kwirukana isazi ku mbabura watsiki uyu muriro watse nta muntu yirukana isazi zonyene zigira gute zirijana reka ndababwire nimuze turondera Imana gushika naho ibibazo bimwe tutazorinda no kubikemeya ariko bimwe bizokwijana kubera aho Imana iri hariho Satani adashobora kwicara ntiyohagira icicaro ntiyohaba ntiyohaguma ntivyo mushobokera gatoya ikibazo dufise nuko tutarondera ico dukwiye kurondera ivyo dushira ko ingufu kurondera sivyo twari dukwiye kurondera ico twari dukwiye kurondera nico tutarondera ubu inversa ama priorite yawe uvuye ngo Mana ndagiye kukurondera no kuguha umwanya no kugukonsidera Yesu ashimwe cyane kuko naye naragushize inyuma naye naragukengereye amen Yesu ashimwe cyane haleluya amen muri kino gitondo rero ndashaka kusaba umuntu wese ari muri kino kibanza avuga ngo Yesu uyu mwaka le 1er janvier 2021 itanguye mpisemo kuguha ubuzima bwanje ndagomba kuguha ubuzima bwanje umuntu ashaka guha ubuzima bwiwe Yesu avuga ati uyu mwaka c'est fini Satani je na wowe turahejeje ibyo ntwaramo kugira ubuzima bwanje ukungira ukunyonona ibyo washatse gukora mu buzima bwanje uko wansamaje uko nashize ibindi imbere Imana nkayishira inyuma uyu mwaka ko mpisemo gukurikira Yesu no kumugira wa mbere ikintu ca mbere mbanza gukora tubanza kumwakira no kumuha ubuzima bwacu nimba hari abantu bashaka kwakira Yesu no musi muri kino gitondo ndashaka no musi kubabona aho muri mwese muduza amaboko mwese aho muri mwumva mushaka kwakira Yesu muduza amaboko yanyu uvuga uti ndagomba guha Yesu ubuzima bwanje muri kino gitondo mumfashe dukomera amashabo abantu bose bari hano hantu bagomba guha Yesu ubuzima bwa bafashe decision yo guhindukira hari indirimbo twahora turirimba kera tugikizwa yaravuga ngo Satani ubaki inyuma minaenda na Yesu 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 iya ya iya ya iya ya iya ya iya ya iya ya ya nimba rero wumva ushaka kwakira Yesu uze uvuga uti Satani sigara inyuma muri iyo ntebe nane nicayemo ndagiye kubana na Yesu mariage pour l'éternité nzobana nawe ibihe bidashira come on nzobana nawe ibihe bidashira haleluya ushaka kwakira Yesu aze ngaho imbere uri mu invité wacu wa mbere special iki gikorane kirahari kubera wewe abadugije amaboko mwese ndashaka kubabona muze ngaho imbere tugiye kubasengera no kubatura kumugisha no kubafasha muri iyi mariage nta muntu agira mariage yinyegeje nta muntu agira mariage atabatemo bahari iyi niyo mariage ugomba kwinjiramo muri kino gitondo mariage yo kwakira Yesu aho muri nawe uri kurarengana kwibarabara utaruje muri kino gikorane ukaba ugomba kwakira Yesu uvuge ngo uyu munsi ndahisemo gukurikira Yesu Satani ubaki inyuma minaenda na Yesu Satani
ya. Satani uyu munsi arahomba. Haleluya. Satani arahomba amajana n'amajana. Amajana n'amajana y'abantu. Amajana n'amajana. Satani arahomba. Haleluya. Ubwami bwa Satani burahomba, ubwami bw'Imana bwunguke, ubwami bwa Satani burahomba, ubwami bw'Imana bwunguke. Yesu ashimwe. Iki si igitondo c'ifyeri, iki si igitondo cyo kuraba abo mwazananye, ubuzima bwawe n'ubwa wenyene. Iyo uri kurarira mu ijoro urira wenyene, iyo uri kuragwana n'ibibazo ugwana navyo wenyene, iyo uri kuraca mu ngorane uzicamo wenyene, iyo wumva ubwoba, iyo ugomba kwiyahura, wagomba kwiyahura uri wenyene. Twari gusanga wariyahuye tutazi ibyakubayeko, ariko uyu munsi uguhitamo kwawe Yesu, haleluya, n'umugabane utazokwakwa, biguha uburenganzira bwo kuzoja mu ijuru, haleluya, no kuzobana n'Imana ibihe bidashira, haleluya. Ubu niwo munezero wacu, haleluya. Mu myaka myinshi heze narakiriye Yesu kandi sindamaramara kugeza kuri iyo saha, ndacakeneye kumukurikira. Mwegere ngaha, haleluya. Berso yacu yatubanye ntoya, berso yabaye ntoya, amashi menshi, abana baravuka, haleluya. Haleluya, abana baravuka, haleluya. Ubwami bw'Imana burunguka, Satani arahomba. Ubwami bw'Imana burunguka, Satani arahomba. Haleluya, ndashaka kuguhamagara aho uri hose. Ingo, haleluya. Haleluya. Uca iminyororo yose igutera ubwoba ikubuza kwakira Yesu muri kino gitondo, uvuge ngo ndahisemo gukurikira Yesu. Haleluya. Nibiteye isoni gukurikira Yesu. Haleluya. Ububaye umunyabwenge, ubuhisemo ikintu c'ubwenge, ubuhisemo ikintu, haleluya, atamuntu azokwaka, umugabane utazokwakwa n'abantu. Haleluya. Umuntu wese ari ngaha, haleluya, ushobora kuba wumva wagize ubwoba, ndasambuye mu izina rya Yesu Kristo impwemu y'ubwoba ikwicaritse canke ikuboheye aho hantu. Haleluya. Amaso mwazananye, wazanye na copain canke na copine, nushaka kuja kwakira Yesu utarisha vyibazako, ariko ibi ni affaire personnelle. Ndavuze mu izina rya Yesu Kristo uce umunyororo, uce umugozi, uze uyu munsi kwakira Yesu, uje kunywana na Yesu, haleluya, kubw'ibihe bidashira, kugira ngo biguha amahirwe yuko uvuye no muri ubu buzima uzoja mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Kuko abamwizeye, haleluya, yaduhaye gucika abana b'Imana. Uyu munsi nawe yo kuhisemo kwizera ico yakoze bigiye kubwira umwana w'Imana, kandi ivyo bigiye kuguha uburenganzira bwo gushobora kwinjira mu ijuru, nuko zobana n'Imana ibihe bidashira. Naho twopfa muri kino gitondo, naho twosohoka kwibarara tukaba turavuye muri ubu buzima, tuzoba dupfuye muri iyi si, ariko tuzoba tubaye abiteguriye kwakira ijuru. Tugiye abakira Yesu bafutwa mu gitabo c'urubanza c'abazoja mu muriro, bakandikwa mu gitabo c'ubugingo c'abazobana n'Imana ibihe bidashira. Haleluya. Ndakwankurajije wowe uri kurafata decision, naho wowe uri inyuma wanyu musigaye mbere yuko nsenga, munyaruke, kuko iki ni ikintu, haleluya, amina, tudakwiye gutebako no kugirira isoni, kuko ni decision personnelle. Haleluya. Turiko turakwankuraje gusa kuyifata. Haleluya. Imana ihezagira abanyuma, Imana ihezagira abanyuma. Haleluya. Imana ihezagira binjiye mu ibisi yanyuma. Haleluya. Naho ibisi yuzuye murahagarara nta probleme. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ingo babise, ndabona abandi babise. Haleluya. 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 Bibiliya ivuga ngo uyu muntu umwe yihanye, umunyabyaha umwe yihanye, mu ijuru haba umunsi mukuru. Yesu ashimwe cyane. Mwe murarenga umuntu umwe, murarenga abantu 100, murarenga abantu 200, uravyumva, ngira muri hafi abantu 300. Mu ijuru hari umunsi mukuru kurusha ibindi byose twakoze n'ibindi byose tuza gukora. Ni mwebwe munezero wacu muri kino gikorane, ni mwebwe celebration mu ijuru, ko Satani aromvye, Imana irungutse abana mu bwami. Haleluya. Imana ibahezagire namwe mwari musigaye inyuma, Imana ibahezagire. Karibu naho muhagarara hanze ntaco, ariko muze. Haleluya. Iyi geste yo kuva mu kibanza cawe ukaza imbere iri important, kuko igaragaza ko tu n'as pas honte, ufise isoni zo guhagarara n'Imana yawe. Haleluya. Haleluya. Oh Jésus, asante sana. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze kuri aba bantu Mana. Sinzi aho bavuye, sinzi imibabaro bavuyemo, sinzi intambara bavuyemo, sinzi ibibagwanya bavuyemo uko bingana, uburemere bwabyo n'inkomezi zabyo. Sinzi Imana yo mu ijuru amajoro yabo uko yahora asa, sinzi Imana ibitondo byabo ukuntu byahora bisa.
ariko Mana ndagushimira yuko ari wowe ushira mu mitima yacu inyota yo kwakira, ukadushira mu mitima uhishurirwa wowe Kristo. Mana, iyi ni kado Mana yacu muri kino gitondo cacu ca mbere cyo muri 2021. Mana, tugushimiye, tugukengurukiye Mana, kubona abantu bangana gutya, kubona amasizi y'abantu bangana gutya bahisamo kuguha ubuzima bwabo. Haleluya, kwifatanya n'abandi benshi Mana baguhaye ubuzima bicaye muri kino kibanza, nabo bakaba bacitse bamwe muri abo. Icubaro n'ikibi cawe, ishimwe n'iribi ryawe, amashimeshi kuri yo Mana. Haleluya, amashimeshi kuri yo Mana, amashimeshi kuri yo Mana, amashimeshi kuri yo Mana. Haleluya, haleluya. Mbe monyemerera tukubaha aba bantu, tugahaguruka ku maguru yacu. Haleluya, tububashe. Haleluya, twubashe decision yabo. Hariho abantu ibintu ataco bibwira, ariko ndi persuade yuko umuntu yakijijwe azi ico Yesu yamugize n'ingene ubuzima bwe bwahindutse. Aba n'abandi bantu binjiye mu nzira y'impinduka, ni chantier Imana igiye kwitwararika ubuzima bwabo kugira ngo ibakize, ibabohore. Uyu munsi ndasenga abahora murota nabi muri mwebwe. Haleluya, izo ndoto mbi zigiye kubavana kw'inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Abahora bafise ubwoba bugiye kubava ko mu izina rya Yesu Kristo. Abahora bumva bafise uruhagarara rw'ubuzima no kumererwa nabi, no gutwarwa mu vyimviro, no gusambuka mu buzima bwabo, no kwihebura, no kwikengera. Imana igiye gutangura kubaka ikintu gishasha mu buzima bwanyu. Mugiye kwimenya uko mutigeze mwimenya. Ntarakizwa sinarinzi ico ndico, ariko maze kumenya Yesu natanguye kwimenya. Nsanga nta handi hantu umuntu yimenyera neza atari muri Yesu, kuko niho karanga muntu yacu iri. Uyu munsi muhisemo neza, naho woba waje gaho imbere atacizere ufise ku buzima bwawe, ndakubwiye ngo uyu munsi Imana irahinduye ibintu, Imana iraguhinduriye ibintu. Imana igiye kuvuga mu buzima bwawe, izokubera Imana, izokwiyereka nk'Imana. Rero mu mpanuro nkeya imbere yuko dusenga ndabafasha, nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizera mu mutima wawe, haleluya, ko yazutse mu bapfuye, ukatura n'akanwa kawe, haleluya, yuko ari umwami, uzokizwa. Gukizwa ni ukwizera mu mutima, ukatura n'akanwa kawe ico Yesu ari, ni gutyo uvuka ubwa kabiri, ukaba ubaye icareme gishasha. Igikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri ni mpwemu yera agikora uhejeje kwatura no kwizera mu mutima wawe. Impinduka zizoza mu buzima bwanyu, haba mu ngeso, haba mu nyifato, ibyo biguhera uyu munsi bigiye gutangura. Hagiye kubaho impinduka, hagiye kubaho kubohoka mu buzima bwanyu, ku buryo umunsi ku munsi uko mugenda mukura mujana n'Imana, muzogenda mubona muhinduka, muba bashasha, n'abantu babaraba bakavuga ngo vy'ukuri ubuzima bw'aba bantu bwarakijijwe, kuko hari impinduka izoboneka ku buzima bwanyu. Haleluya. Ejo ni wavyuka mu gatondo ukabona hari ikosa waguyemo ryakunaniye, nturariheba, ntuce wibaza kutakijijwe. Oya, ahubwo bikubera impamvu yo kurondera Imana no kwegera Imana kugira ngo ikubohore ivyahora bikunanira. Ntuzocika intege kuko hari impinduka utarabona ejo mu gatondo canke hirya y'ejo kwa mbere, ariko Imana izoguhindura, bizofata umwanya bitegezwa gufata, ariko mumenye ko uyu munsi mugiye kwakira Yesu, mugiye kuba ivyareme bishasha, mugiye kuba abana b'Imana. Mupfuye uyu munsi, mupfuye ejo, mupfuye hirya y'ejo, muzoja mu ijuru, kuko mwarahisemo kwakira Yesu no gucika abana b'Imana. Ibisigaye rero muza guhanurwa ibijanye no kugira gute, kugura Bibiliya, kwiga kuba mu ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana ku munsi, utangura kuvugana n'Imana mu gusenga kwawe ku munsi, ukayivugisha uko uvyumva, ukayivugisha mu rurimi rwawe, ukayivugisha uko umerewe, ukayibwira ibyo ushaka, ukayibwira ibikuzazaniye, ukayiganiriza nk'uko nanje uyu munsi ndiko ndabaganiriza, kuko Imana ni papa wanyu. Ninaheza gusenga hari abantu baza kubafasha. Yesu ashimwe. Kwa mbere ku mugoroba, lundi ku mugoroba, siko mwese ababishoboye tuzosangira, tubakire, dusangire. Sinzi ko tuzosangira ibroshete, mukundike, sinzi gene bizogenda,
ariko tuzosangira lendi, tuzotegura fete ikomeye yanyu yo kubakira mu bwami bw'Imana, yo kubakira mu nzu y'Imana, yo kubakira mu ishengero. Uravyumva? Mwese mwigore mushike ngaha. N'udafise transport uzosaba ideni rya transport tuzoyagusubiza. Siko mwese sishaka ko musiba ikirori, tuzoba twambaye noir blanc. Oya, ibyo ari byo byose muzoba mwambaye. Tuzoba turi ngaha saa 10 kwa mbere mu munsi mukuru w'abavutse bwa kabiri 2021, kugira ngo tumukomeshe Satani kandi tumubwiye ko dufite ibyo twirata, tuganire, tumenyane, tubarangira amaserire de prière ahari, tubarangira ikintu cyose, tubaha impanuro, dufashanye. Yesu ashimwe cyane. Ibisigaye abandi baraza kubandika, bafata amazina ntibibatera ubwoba ko tubandika amazina, turabandika amazina. Rega no mu ijuru bariko barandika amazina yanyu. Nahimana Nestor uri he? Berkimas uri he? Jacqueline uri he? Claude uri he? Na Claude ari ngaha. Mwese mu ijuru muko murandika. Ako turabandika kugira ngo tubamenye, tubakurikirane, turonka amatelefone yanyu, tumenye ntidushaka ko hari n'umwe azotakara. Dushaka ko muri 2022 tuyitangura muzoba muri ngaha, muri abakozi b'Imana, mwarashishikaye mu nzira gakiza. Kubera iyo umuntu akivuka arakurikiranwa, adakurikiranywe hari igihe rimwe abana baduca mu myanya y'intoki kubera Satani ntaryoherewe ico mugiye gukora kuri uyu munsi. Ngiye rero gusenga. Nta muntu wanyuma ashaka kwakira Yesu ari ngaha atari bwazi. Wanyuma wowe uri special, wanyuma ari he? Wanyuma masaha yanje araheze, wewe wanyuma woze. Wanyuma ashaka kwakira Yesu. Wanyuma yari yatinye, wari wanse kuza, wari umvise bigoye kuza. Haleluya, urashobora kuza. Haleluya. Nta fyeri dufise iyo turi imbere y'Imana, turayishaka, turayirondera. Haleluya. N'ibindi twarabirondeye bidafise agaciro, nitwari dufise isoni zo kubirondera abantu bose babona, n'ubu nitwogira isoni zo kurondera Imana ko yo ni agaciro. Amen. Amina. Bacitsa abanyuma rero, yego abanyuma. Yesu ashimwe cyane. Natwe twaragize ubwoba umunsi wa mbere wo kuza kwakira Yesu Kristo. Haleluya. Ariko twarabishoboye. Nawe utsinda ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Kuko ari gihe Satani akwereka ibintu, akakubwira ibintu, akagukanga, akaguteruriza. Ndasambuye impwemu ya terorisme mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yaraneshejwe, nta menya gifise. Haleluya. Twarahisemo gukurikira Yesu ubuzima bwacu bwose, kandi ntitwasubira inyuma. Hariho n'uwibaza ngo none nogera ngo nkasubira inyuma. Reka ndakubwira ntuzosubira inyuma, kuko nande sinasubira inyuma. Barampaye indwi, barampaye amezi, ariko sinasubira inyuma, ndacahagaze. Uyu munsi niko ndagukorera nawe wingo. Haleluya. Imana ibahezagira. Amina. Okay. Imana ishimwe. Haleluya. Ndashaka mwese abantu bahagaze ngaho imbere n'amajwi yanyu, nka kwa kundi umugeni asubiramo amajambo akayasubiriramo umukwe. Sinzi ko ndabivuze neza. Ndashaka mwese musubire n'amajwi yanyu asemerera, natwe abari ngaha nk'abatemwa tubaherekeze muri iyi decision mufashe yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu. Ndavuga namwe muce musubiramo n'amajwi arenga. Siko? Amina. Vuga uti mwami Yesu, muri kino gitondo itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2021 ndahisemwo kukwakira nk'umwami w'ubuzima bwanje n'umukiza w'ubuzima bwanje. Naragucumuye ko mu vyimviro, mu majambo no mu bikorwa, ariko kuri uyu munsi ndakiriye ijambo ryawe. Umbabarire Mana yanje, igihe cyose nagiye ntaguha agaciro. Kuri uyu munsi unyoze n'amaraso yawe, unkure kw'ivyaha byose, unyoze gose Mana n'amaraso yawe ayo washeshe ku musaraba kubwanje. Kuri uyu munsi ncitse umwana w'Imana, kubera nizeye mu mutima nkavyatuza akanwa kanje. Ncitse umwana w'Imana, ncitse icareme gishasha. Ivyanje vyose vya kera birarangiye, biraheze, biratakaje agaciro, nta kikinyagiriza.
nta kikinkurikirana, amakosa yose nakoze urayambabariye, unyambitse impuzu yera, ncitse umwana mushasha, kandi nawe ibyaha nakoze byose uravyibagiye, urabimbabariye. Mpwemu yera, ngwino uganze ubuzima bwanje, unshoboze gukurikira Yesu, unshoboze kujana na Yesu, unyigishe, untahuze, umfate ukuboko, untware ku munsi kugira ngo nkuriye mu nzira zawe. Satani, sinkiri uwawe, ibyawe dahevye, usigara inyuma, jewe mpisemo kujana na Yesu. Ndahindukiye, mbaye mushasha, mfashe inzira nshasha, inzira za kera ndazihevye mu izina rya Yesu. Imana izonshoboza kubw'inkomezi zayo, izonshoboza gutambukira muri ibi mpisemo uyu munsi. Urakoze Mana yanje, kunyanditse mu gitabo c'ubugingo, izina ryanje ukarishira mu gitabo c'abazoja mu ijuru. Urakoze Mana, cubaro n'ikibi cawe ubu n'ibihe bidashira. Amen, amen, amen. Amashi menshi bantu b'Imana, tubakomera amashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Abavutse mu bakomera amashi. Haleluya. Abariho mu bakomera amashi. Haleluya, 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 haleluya. Mwami Yesu, ndasengeye aba bantu muri kino gitondo ciza. Ndagushimiye Mana ko bahisemwo kuguha ubuzima bwabo. Mana, ubuzima bw'umuntu nico kintu c'agaciro abafise, aganza kandi ategeka. Uyu munsi Mana bahisemwo guhindukira no gucika abawe, bacitse abana bawe, bacitse abo mu nzu yawe, bacitse abo mu muryango wa Imana, bacitse Mana yo mu ijuru, abahindukiye bacitse mu nzara za wa mwansi Satani, ariko bahisemo gukurikira Yesu ubuzima bwabo bwose. Mana, ndabasengeye kuri uyu munsi nk'uko ijambo ryawe rivuga Mana. Mana, ndasenze kugira ngo bandike mu gitabo c'ubugingo, kugira ngo baze bakubone, baze babane na wewe Mana. Ndabasengeye muri iyi ntango yabo Mana yiyoroheje, ndabasengeye ngo mu izina rya Yesu Kristo bashoboze kugukurikira. Mana, ndabasengeye kuri uyu munsi Mana, kugira ngo icahora kibahahaza, icahora kibategeka, icahora kibavuna, yaba icaha, yaba inkurikizi z'ibintu, yaba ubwoba, yaba ubuzima bubi, yaba ibibaboshe, yaba ingorane zitandukanye, yaba agahinda k'ubuzima, yaba umubabaro w'ivyabashitseko, yaba ukwikengera, ibikoresho byose Satani wakoresheje kugira ngo bagumize mu buja, kugira ngo bonone ubuzima bwabo, ubatware basambuka bononekara. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi birangire, uyu munsi inkomezi zavyo zirangire ku buzima bwabo. Ikibaboshe icyo ari cyo cyose, ingeso mbi n'ivyo bagenderamo bitagoyesha icubahiro, ndabasengeye Mana kugira ngo uyu munsi ubashoboze, uyu munsi ubakomeze, uyu munsi Mana ubashoboze Mana guca umugozi no guhindukira no kugukurikira. Ndasenze ngo Mpwemu Yera wuzure ubuzima bwabo, ubagendere guhera uyu munsi, ubamanukire, ubuzuze kugira ngo bagende bakomezwa muri wewe, ubahishurira Kristo, batahuza ivyo kugororoka, ubatahuza ivy'amateka, ubigisha ivy'Imana. Data uyu mugisha kuri aba bantu bose bari muri kino kibanza Mana, bahisemo kugukurikira Mana, ntihagire n'umwe azova mu nzira zawe. Ndasenze Mana, ndabazitirije Mana mu nzitiro zawe Mana, ubabundikire Mana nk'uko inkoko ibundikira imiswi yayo Mana. Ndasenze kugira ngo ubashire ku nzira nziza Mana, ubahe ishengero Mana, ubahe abagenzi, ubahe Mana ababafasha kugendera mu nzira zawe no kugukurikira. Urakoze Mana yo mu ijuru ko uduhaye umunezero muri kino gitondo ca mbere cyo kubona abavuka benshi bangana gutya. Izina ryawe nirihabwa icubahiro Mana, ubu n'ibihe bidashira, ni mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, amen, amen. Mani bahezagire, murashobora kugenda hajya, ababafasha bari hajya, barafise umuco ukwiye, mwigore muje hajya. Imana ibampezagirire. Ahasigaye tuzohura lundi, azoba ari saa 10, siko mube muri hano, siko
reka tuvuge igihe cy'isaha 10 bashe igihe cy'isaha 10 17h kuko ari baba bari ku kazi mani bahezagire 17h igihe cy'isaha 10 kwa mbere muzobe muri ngaha mwese kwa mbere 17h igihe cy'isaha 11 igihe cy'isaha 11 mumfashe mukomera amashi aba bantu beza aba bantu badasanzwe haleluya 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 Yesu ashimwe cyane amen twese turashobora kuvyaguruka ngiye kurangiza nsenga mpagaze kuri iri jambo twize kuri uyu munsi ku bantu bose bumva vuga ati Imana uyu mwaka ugiye ku mwaka wanje wo kukurondera mwese muvyaguruke mu ntebe yanyu ngiye gusenga nsaba kugira ngo ivyo twiyemeje hano hantu Imana iduhe inkomezi kandi Imana iduhe ubwenge Imana iduhe strategy haleluya aho usengera hariho hose uyu mwaka kubera umwaka wo kwinjira mu nzu y'Imana birushirije kubera umwaka wo kurondera Imana kubera umwaka wo kwiga ijambo ry'Imana kubera umwaka wo kwinjira mu masengesho kubera umwaka wo kwinjira mu kintu cyose giteguwe kihari kigufasha gukura no kujana n'Imana Imana ikureho negligence yose Imana ikureho ubunebwe bwose Imana ikureho negligence yose kubijanye niyayo turashobora kuduza amaboko yacu twese dusengere hamwe dusaba Imana idushoboze haleluya nkuko twatanguye muri kino gitondo turi mu maboko yayo tugiye kuyihamagara kugira ngo idufashe aba bantu ni benshi cyane Mana yanje nizere ko abantu muriko murandika muri benshi namwe muriko murandika muri benshi mubafate mu magroupe mato mato kugira ngo munyarutse nimubatevye haleluya Mwami Yesu ndaguhaye icubaro muri kino gitondo ciza ndagushimiye kuri Imana nziza ndagushima kuko wabanye natwe Mana umwaka uheze ndagushima Mana yo mwijuru no ku bantu bakurikirana Mana yo mwijuru tubanye nabo uyu mwaka wose wa covid abo turi kumwe kuri internet babanye natwe muri iki gihe cyose no muri kino gitondo turi kumwe Mana yo mwijuru bariko barafata ivyemezo Mana ndasenze Mana yo mwijuru nsengera ishengero ryawe umuntu wese ari muri kino kibanza nsenga ngo Mana reka uyu mwaka utubere umwaka wo kukurondera Mana tukurondere Mana yo mwijuru nk'abakeneye gutora ico bari barabuze tukurondere Mana nk'abatakaje igikwashu tukurondere nk'abatakaje urufunguruzo rwabo tukurondere nk'abatakaje icagaciro tukurondere nk'abategerezwa kugutora tukuronderanye umutima n'inyota n'igishika ndasenze Mana yo mwijuru usengera abantu bose bari hano hantu kugira ngo Mana vy'ukuri uyu mwaka tukurondere vy'ukuri uyu mwaka tuguha agaciro uyu mwaka tugushire mu kibanza gikwiriye Mana yo mwijuru twabwiye Mana yuko Mana ibinyiganyizwa biriko biranyiganyizwa kugira ngo ibidashobora kunyiganyizwa bari ivyo vyonyene bisigara Mana turasenze Mana ngo utubabarire Mana igihe cyose Mana twagiye dukengera ivyawe igihe cyose Mana tuguha imyanya y'imisigazwa igihe cyose tuguha ivyanyuma vyacu igihe cyose tugushira inyuma y'ikintu cyose Mana kandi Mana twari twarabwiwe yuko we tugomba kukurondera imbere y'ikindi kintu cyose Mana ndasenze ngo Mana ufashe imiti biri hano hantu guhumva ampleur no kumva la gravité no kumva importance y'iyi decision n'iki kintu ndasenge Mana abantu bumva bari determine kukurondera abantu bumva yuko iri jambo ari ryabo abantu bumva yuko iyi decision ni resolution igiye kubi yabo muri 2021 ndabasenge Mana ngo bashoboze kuko atakintu na kimwe twokwiyemeza ngo dushobore wowe utadushoboje ndasenge ishengero yose ngo ushoboze Mana abantu bose ushoboze abantu kurearrange umwanya wabo ushoboze abantu gukoresha umwanya wabo neza bakurondera ushoboze abantu kuronka amatemps libre yo kukurondera ushoboze abantu imyanya yo kukurondera ushoboze abantu Mana kugushira imbere y'ikintu cyose ushoboze Mana na babandi bari barakomeretse Mana ndasengeye mu buryo buri particulier abantu bakomeretse bagakomeretswa n'abantu batari bakwiye kubakomeretsa bigatuma baba déçu hari abantu babaye déçu n'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana bakaba barabahemukiye bakaba batababereye icitegererezo bikaba byabatereye kwanga ivy'Imana kuri uyu munsi ari ngaha muri kino gitondo ndagusengeye ngo Imana yanje gufashe ndasenze ngo Imana yanje ivyo vyaguteye kumva uhemukiwe nibibe ibigugumiza hasi ariko wikunga mu rubandanye ubuzima kuko nimba abantu baraguhemukiye ijambo ry'Imana riravuga ngo haravumwe uwizera umwana w'umuntu niwahamagariwe gukurikira abantu ariko wahamagariwe gukurikira Imana no kwizera Imana subira haguruka ukurikira Imana yawe ukurikira Imana yawe ntusubire kuraba abantu ariko uraba Imana Mana ndasengeye aba bantu bose muri kino gitondo ndasenze ngo udufashe kugukurikira Mana udufashe kukurondera Mana udufashe Mana kuguha priorite
Mana udufashe gusubiza ibintu mu rutonde wavuze. Waravuze ngo murondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana. Mana we ntiwihenze igihe watubarira iryo jambo, ariko wari uzi yuko arico kitwiye kurondera ubwa mbere na mbere. Mana utubabarire igihe tutakurondera ubwa mbere na mbere, utubabarire igihe twaguhaye imyanya twasigaje ku bindi, tubabarire igihe twaguhaye imyanya twishakiye kandi nayo ni Mana yo mu ijuru ari uko atakindi twaronse dukora. Mana muri uyu mwaka turagomba kukuzana kandi tukugire Mana impamvu yacu yo kubaho ya mbere, impamvu yacu yo kubaho ya mbere, kukurondera Mana kugira ngo tukumenye, kukurondera kugira ngo tukubahe kukuri umwami, kukurondera kugira ngo tuguhe agaciro kuko wowe urabereye agaciro uri umwami. Dukirwa ruyoya rwavutse abantu bakaza kururaba, ubu uri Imana ikomeye kandi iteye ubwoba. Mana reka Mana tuguhe agaciro k'icurico, reka Mana tuguhe agaciro k'icurico. Ndasengeye umuntu wese ari hano hantu umushoboze uyu mwaka ni warangira Mana tuze tubone inyungu zo kukurondera, tuze tubone Mana ivyaba abantu bose bungutse kuko bakurondeye, kuko waravuze Mana inkurikizi nziza zo kukurondera. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ubidushoboze, ubidukomezemwo. Ndasengeye abantu bose bari hano hantu twatanga uyu mwaka uheze Mana yo mu ijuru bagize ikibazo c'ingwara. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo nimba ugwaye ahantu washira ukuboko kwawe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ubakize ingwara. Mana iyi ngwara yamigenda igaruka, Mana iyi ngwara y'urutavandako, Mana izi ngwara mu muryango z'urutavanako, mu izina rya Yesu Kristo ingwara zidasobanutse, ingwara zitazi ico zivako. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ukiza aba bantu Mana muri uyu mwaka dutanguye. Uno munsi muri kino gitondo kiza, uno munsi muri kino gitondo kora operation, uno munsi muri kino gitondo genda nk'umuganga aho tugiye kugutazira no kuguhimbaza. Ubandanye ukiza, ubandanye ubohora, ubandanye ukora ibitangaza. Nuwaje ngaha amerewe nabi afise ivyamubabaje n'ivyamwononye, ndavuze ngo Mana baze gusohoka hano hantu babohotse kandi bakize, baguwe neza kandi bakomejwe, bakiriye igihe gishasha. Mana turakiriye igihe gishasha, Mana turakiriye umwaka mushasha, turawakiranye igishika. Mana twakira n'ico ugiye gukora, dufise amatsiko cyo kubona ico ugiye gukora ku buzima bwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen, 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 amen. Amen, amen. Amashi menshi kuri yo Mana, amashi menshi kuri yo Mana. Haleluya. Abaririmbyi bagaruke hano hantu, tugiye kubandanya umwanya wacu. Imana ibahezagire. Sinibaza ko tugiye kwicara, nibaza ko tugiye guhagarara. Haleluya.